Yesu Kristo ashimwe cyane dusangiriye amajambo dusanga mu cyete kigira kabiri Paulo yandikiye abikorinto igice cya 10 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gusenyura inzitiro zikomeye. Dusangirije ijambo rivuga ngo ubushobozi bw'amasengesho. Kuva kera mu isezerano rya kera mbere no mu isezerano rishasha turasangaho abantu batubereye akarorero mu kutagwana mu buryo bw'umubiri ariko bakagwana mu buryo bw'imwemu kuko batahuye yuko amasengesho afise ubushobozi buhambaye. Uwe uri kuranyumviriza nagira ndakubwire ngo amasengesho arafise ubushobozi bukomeye bushobora gukuraho ibintu bukabomora inzitiro zikomeye wewe utoshobora kubomora canke ibigwanisho vya rutura bitobomora. Rero dufasha akarorero mu isezerano rya kera umwami Yehoshafati niwe babwiye ngo uratewe n'ingabo z'isinzi. Yehoshafati niyaciye ahamagara ingabo ngo azitondekeshe. Ikintu ca mbere ahubwo yahamagaye abene gihugu bose abahamagarira kwisonzesha barasenga Imana. Bamaze gusenga Imana ikimuha uko abigenza iramubwira ati fata abaririmbyi baje imbere akurikira isanduku y'isezerano hanyuma ingabo zikurikire. Murumva urugamba nubwo abari baje kumutera mu buryo bw'umubiri, Yehoshafati ntiyafashe ko urugamba agiye kugwana rugo mu buryo bw'umubiri, yafashe ko rugo mu buryo bw'imwemu. Imana banza kuyihamagara ubwa mbere ikimubwira uko ibigenza. Kandi nagira ndakabwire ko Yehoshafati yahavuye anesha urugamba nubwo ingabo zari isinzi arabanesha. Uwundi no babwira akarorero ni Nehemiya. Nehemiya yarafise imigambi ashaka gukora, nawe ushobora kuba ufise amaproje ariko wajya kuyatangura ukagwanywa kuko ibitero ntibibura aho biva. Nehemiya yaragwanijwe cyane mu kubaka uruzitiro rw'i Yerusalemu rwari rwarasambutse, aragwanywa gose, ariko Nehemiya ikintu ca mbere yikoze ku kigwanishwa gikomeye ariyo masengesho. Ikintu cyose yarasenga, abantu bamuhagurukiye ngo bamuteshe kubaka agasenga, ari ivyo abona bitagenda neza agasenga. Rero Nehemiya yahavuye aheza kubaka uruzitiro. None aba bantu jewe nawe ntibotubera akarorero ko bagwanishije amasengesho kandi afise ubushobozi budasanzwe bakaba baranesheje. None weho ukaba uri mu bibazo kubera ko utokoresha amasengesho kandi umaze gutahura ko ari kigwanishwa gikomeye. Nejo bundi ugahura n'ibikugora n'ibikugwanya. Senga. Amasengesho ni kigwanishwa gihambaye. Nk'abubaha Imana tweho nimugwane mu buryo bw'umubiri ariko nimugwane mu buryo bw'imwemu. Niwagwana mu buryo bw'imwemu Imana izohagurukana n'abamarayika bayo bakugwanire ubunesha. Nuko rero amasengesho ni kigwanishwa gikomeye cyane kandi ari n'ubushobozi budasanzwe bushobora gusenyura inzitiro zikomeye. Imana ibahezagira.